ivyavuzwe n'uwujejwe igisata ca protection muri HCR mu karere twebwe vyarateye ubwoba muri CBDH Vicar kuko twabonyemwo ko muri kazoza hashobora gufatwa ingingo yo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu. Twebwe rero tukagira tuti ivyo bintu ntivyaramuka bikozwe HCR n'abapartenere bayo bazoba bakoze amakosa kuko bazoba bahonyanze amategeko y'amasezerano y'i Geneve yo mu 1951 agenga impunzi nko mu ngingo yayo ya mbere n'iya 33 kuko twebwe tugira tuti hari ibintu byari bikwiye gukorwa kugira ngo impunzi zishobore gutaha. Urazi ko hari abarundi benshi bahungiye mu karere badashobora gutaha batabonye ko umutekano wabo ushobora kubahirizwa. Hano kubwira nk'abanyapolitiki, hariho nk'abajournaliste, nk'abahanira agatakazi na muntu, hariho nk'abahoze ari abasirikare, abahoze ari abapolisi. Tutibagiwe rero nabiyamirije ikiringo ca gatatu ca President Nkurunziza kitari giciye mu mategeko nk'uko sentare ya Afrika y'ubuseruko yavyemeje. Ivyo byose rero ni ibintu hatezo kubaho kubiganirako. Uyu munsi umugwi wa ONU w'agatakazi na muntu warasubiye kongera ikiringo umuraporteur spécial ku Burundi. Ni ibintu vyerekana ko hakiri ikibazo c'ihungabanywa ry'agatakazi na muntu mu Burundi. Amaraporo atandukanye y'amashami yo mu gihugu hagati mpuzamakungu yose arerekana ko mu Burundi hakiri ikibazo c'agatakazi na muntu. Reka dutanga akarorero kamwe ka raporo ya Ecclesia Katolika aho mu mwaka uheze yavuze ko abarundi bahunguka bafatwa nabi bagatotezwa n'abatware bo hasi, kandi abo batware babikora akenshi biravye ntibahanwa, harabishwe, harabatotejwe. Ivyo byose nivyo tuma abantu bapfa gufata ingingo yo gutaha. Ariyo mpamvu twebwe muri CBDH Vicar dusaba HCR gukora ibishoboka byose kugira ngo ba barundi basigaye mu buhungiro bafashwe n'abataha bafashwe. Ikindi HCR n'aba partenere bayo bagahimiriza leta y'u Burundi kuza ku meza y'ibiganiro, hakabiganiro hagati y'abarundi, hatibagiwe rero nabo bahunze, hatibagiwe n'abatavuga rumwe na leta. Hanyuma leta kandi ikanemerera wa muraporteur spécial gushika mu gihugu akaraba by'ukuri by'agatakazi na muntu ukuntu kifashe mu Burundi.